hewe Burundi hurakaranga uri soko ry'amazi ya Rusengo vugirizwa ingoma ukamigwa amafyufyu tambigwa agasimbo n'akanyarusizi Burundi hewe Burundi data na mama Burundi we igihugu c'amata n'ubuki. Yes, nk'abantu mutari mwamumenye Chris GN maze kumva iyo ndirimbo buca muninde producer amaze kuyumva yababwiye gute? Ico nibuka nuko Masterland yahagaritse imashini gatatu turi muri record avuga ati iyi ndirimbo wanashimikiye kuba hit niryo jambo yatubwiye. Charanshim ujewe naronse promotion ya miri nagiye kwa mbere kuwa kabiri osinakoze nyinshi nakoze zibiri amuba superstar cangira kabiri mu gatondo niryamiye ku buriri ndavyuka ndiko miguduka mbambiri top 10 hit gize kabiri apele ya respect ya Ismaili jana sanza pere ya kabiri hari umwe yanyicira umubiri yabimbwiye arira kuri telefone ambwira basifume ndagusangaho bigenze gute mbwira neza shamuko ko naherutse kera nakwereka ndagukeneye tuvugane Jo ndashaka tubonane Jakwe nkundira uyu munsi tuvugane Jakwe bibaye ngombwa tubonane ongere kuyu munsi je nawe nkeneye tubane. Bonjour, bonsoir les mesdames et messieurs de Buja Flavor. I'm people looking for the answer and no question. I'm not number one, but only one. Manoti plumo to the metro de ceremony. Manoti to plumota to metala to ceremona to Zoki Gani noti as often committee VIP. Then the camera, Mukubasano busy, the dragon photography as we can you might come and go some movies. One by Zoki Sapekuri, Bamanoti TV. I'm with number one singer, Mr. Chris GN. Chris GN ngerageje kumuvuga n'umurimbyi novuga ko ahagaze neza muri no mwanya ku rubuga rwa YouTube, ahagaze neza no ku zindi mbuga zigiye zitandukanye, afise indirimbo bita vya kweri imaze ukwezi kuri YouTube, ariko muri ico gihe imaze umwaka kuri YouTube, mu mwaka wose imaze kuri YouTube, imaze kurabwa n'abantu baba hafi 5,000, ndiko ndageza kuvuga abantu 4,775, ariko inyuma yiyo yaraduhaye iyi ndirimbo nshasha bita kwakwanya, nayo imaze amezi 10, mu amezi 10 imaze kuri YouTube, imaze kurabwa n'abantu 853 ku rubuga rwa YouTube. Nonse yokorokane kuri Bamanoti TV kugira ngo tuyage ijambo rimwe canke irinde. Chris GN vipi? Safi bro. Umeze neza? Ego. Atudugiriza kaje komenga nturi muri mood neza. Timeze neza. Okay, turamukiza abantu bari kwadukurikirana. Abantu bari ko baradukurikirana nongera ndababwira babanze bagire subscribe, bagire like, comment na shares kuri Bamanoti TV, baca basimbira kuri page ya Magic Friends, bashireko like, comment na share kwa kundi nyene muri bwa bumwe. Ego. Yajura ziriko ndaramutsa abantu. Hari abantu ntigera nibagira. Ndakunda kuramutsa abakobwa muri Saudiya. Ndongiye kubaramutsa. Ndongiye kubaramutsa kandi. Yeah, Chris GN. Yes, dusangiza uzangu umustar Chris GN kuva mu gitondo gushika no masaha wavyutse umaze kuvyuka bigenda gute? Navyutse nditegura kuko nari mfise ubutumire bwanyu. Ndavuga ati sinkeneye gusevya abagenzi, reka ndabukuntu ndahashika kugira turabukuntu tumenyekanisha ibikorwa twongere dukore hit. Ego. Yes, nk'umuntu akubwiye idecrive nk'umu artiste, idecrive ushaka kuvuga Chris GN n'umuntu ki? Chris GN n'umuririmbyi w'umurundi. Ego narakoze byinshi aha muri entertainment y'u Burundi. Okay. Numwe mu bagize umugwi Magic Friends, umugwi nibo banditsi b'indirimbo Burundi. Abanditsi b'indirimbo vya kweri, abanditsi b'indirimbo zagiye zitandukanye zaciye ku maradiyo muri piste n'izindi zigiye zitandukanye. Yes, mbere ko tunabandanya n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, uri mu mugwi bita Magic Friends. Magic Friends ni bangahe? Magic Friends kugera kwino saha ukuntu kera twari duharuritse mugabo ubu utwawugize umuryango wagutse. Ego ubu n'umuryango wagutse urimo abahungu urimo abakobwa kandi
kuhangiro dufise ibikorwa bitandukanye. Magic Friends sumugwi uzokora ivyo kuririmba gusa. Mu bisanzwe ubu Magic Friends ikeneye kuba rebo ifasha n'abandi baririmbyi. Yes, mwahujwe n'iki kugira ngo mwese muje hamwe? Iyo Magic Friends mwarabiye kugira mwese muje hamwe mushobora kugira umurwe. Magic Friends mu bisanzwe warugizwe n'abahungu batatu bavukana. Ego bisigura Magic Friends ni bari bande abo batatu? Ni Afandesi no bita 69 na Chris GN ariwe jewe. Bimaze kugenda gutyo twaciye dufata tugira umugwi kuko Magic Friends nubumwe n'ubugenzi buyobeye. Kenshi mu miryango urasanga badakundana mugabo mu kugaragaza urukundo twari dufitaniye twahisemo kubikora uko tugira umugwi uririmba kugira tubikore nka divertissement hama turyohere n'abandi bantu hama kugira neza na neza tubona yuko ibikorwa biriko biragenda duheze tubigire n'akazi. Yes, muri kano kanya turiko tubona Chris GN cyane kuri muri Magic Friends. Ndiko navuga indirimbo zisohoka ni Chris GN ariko araboneka ku rubuga rwa Magic Friends. Kandi no muri kano kanya umuntu mfise imbere zanje ni Chris GN. Eske ni kubera iki? Kubera yuko mu mugwi Magic Friends kukuntu dusanzwe dukora ni nkuko nk'umuririmbyi dushatse gufasha arashobora gukora tukamufasha wenyene agakora ukwiwe mugabo si uko tuba twatandukanye mu mugwi n'ubumwe dufata tukavuga ati umuririmbyi ureka tumushigikire turabe yuko yokora ico gikorwa tuba dushaka gupima urugero rw'umuririmbyi umwe ubwiwe ni nkuko dukora turi kumwe twese canke hagakora babiri muri batatu canke batatu muri bane. Ego nuko dusanzwe dukora. Yes, iyo umwe rero yitwa akandika indirimbo akavuga ati ngoma nsohora indirimbo ntunze Magic Friends yose iraje hamwe ikamuhira studio canke wenye n'ugwi aravuga ati reka nirihe studio niruhire na video. Oya twese tuba turi kumwe turafashanya byose ibikorwa. Surtout nk'abantu bakunze kuza nk'iyo turi kuri terrain niho bikunze kuboneka. Ndashobora gukora video ndumwe mugabo bantu bose usanga ariho bari. Ego. Yes, rero ikibazo canje nagumye ngira ndazi no muri kano kanya abantu bamaze kuja kuri YouTube yanyu ikibazo bafise niki? Eske kubera iki hariko haboneka cyane ntuze Chris GN indirimbo ziwe? Hari indirimbo zigiye nko kuri zibije zazo zikurikirana kuri YouTube. Abandi batariko barasohora. Abandi nabo bari mu biki? Nkuko bisanzwe biri ndafise indirimbo igira isohoke novuga ko ari nkayo ndirimbo yiwanje ya mbere nzoba nkoze ndumwe kuko iyiheruka vya kweri twayikoranye n'umukobwa tuvukana nyene yitwa Irla cyo kimwe na kwakwanya. Hariho n'ayandi ma projet ari muri studio ari mu bikorwa bikurikira. Hari ivyo turi kumwe na Afandesi, hari iyo turi kumwe na 69 mugabo nuko gahunda zavyo zitaba ziragera yuko tuzisohora. Mugabo ibikorwa muzobibona kandi nuko nyene ndiko ndabivuga niko muzobisanga. Yes sir. Okay twagiye. Hewe Burundi hurakaranga uri soko ry'amazi ya Rusengo vugirizwa ingoma ukamigwa amafyufyu tambigwa gasimbo n'akanyarusizi Burundi. Hewe Burundi data na mama Burundi we igihugu c'amata n'ubuki. Yes, nk'abantu mutari mwamumenye Chris GN maze kumva iyo ndirimbo ni indirimbo mwagiye mwumva kenshi cyane ku radio yagiye yabiciye biracika ngaha muri Buja Flavor. Indirimbo yavugijwe cyane ahantu henshi yagiye hatandukanye. Umwanditsi w'iyo ndirimbo ninde? Umwanditsi w'iyo ndirimbo yabaye jewe Chris GN mugabo hajya iyo uri kurandika bavuga ati umutwe umwe ni wigira inama. Bisigura naranditse ndayishikiriza umugwi nkuko dusanzwe tubikora maze kuyishikiriza mu mugwi bace bavuga ati aha dukosore aha iri jambo rigenzo ku vyogenda neza nkuko nabifashijwemo n'abandi bantu kuko mwarabonye muri video harimwo n'ibindi biboneka vy'akaranga tutari kwishoboza. N'ibibanza bigiye bitandukanye. Ni nkuko dushimira bagiye baradufasha mu bikorwa binabiriya cyo kimwe n'uwitwa Dunia asanzwe
akora ibintu vy'akaranga yaradufashije cyane kuko nk'impuzu z'igiti ngaha kuzironka muri Bujumbura ndibaza si ikintu coroshe. Ego. Ese iryo ndirimbo ugiye kumva iyo ndirimbo bita Burundi ni indirimbo yamenyekanye cyane novuga ko umuntu akurikiye entertainment iyo ndirimbo ategereza kuba ayizi yarayumvise. Ni irihe banga mwakoresha kugira iyo ndirimbo imenyekane mutariko murakoresha kugira izindi ndirimbo ziko zisohoka ubuzimenyekane nka Burundi? Ibanga twakoresheje novuga ati nta buhinga burimwo. Kuko hajya kwisi nta munyabwenge ahari. Umunyabwenge ni Imana yonyene. Ico novuga nuko gusa Imana yaduhaye ubwenge turakosora neza hama dukoze igikorwa gisohoka neza hama abantu baragikunda nta bindi. Yes, indirimbo ngiyo muragiye murashitse muri studio indirimbo iranditse mugiye muri studio mugiye kwisora ndi kuri Burundi kora ko Burundi ne yamenyekanye cyane kurusha n'izindi kandi n'abantu babaziko ngiyo iragimenyekanye muragiye muri studio mugiye kuyiririmba mwayikoreye kwa Masterland producer amaze kuyumva yababwiye gute? Ico nibuka nuko Masterland yahagaritse imashini gatatu turi muri record avuga ati iyi ndirimbo wanashimikiye kuba hit niryo jambo yatubwiye. Ego. Aravuga ati jengerageje kumva indirimbo igiye kuba hit. Ego. Iravuye muri studio muyijanye ku radio. Cyane cyane yavugije mega kuri Buja FM. Buja FM, Rema FM no kuri Acton B. Ariko abantu bose abayindi maradi yagiye kwikunda cyane yamanje kuvuzwa cyane kuri Buja FM. Ego. Andi maradi yaraheza arayakiye. Cyane. Muyijanye ku radio, muyijanye ku maradi. Umuntu mwayihaye? Kuri radio umuntu yayakiriye muri Buja FM yakiriwe na Amipro. Nawe acabarira gute? Amipro kiyakira yavuze ati iyi ndirimbo vraiment turumva ko ari indirimbo ifiswe uburemere budasanzwe. Ego ni ya ndirimbo n'umuntu kandi nkuko vyagiye bigenda nk'amakuru twaronka hari abantu navuze mw'izina bagiye no gusaba ku radio baravuga no ku mateleviziyo baravuga ati iyo ndirimbo guma muyisubizamo. Ego mugwe muyisubizemo kandi. Yesa iyo indirimbo irahita inzira baye hit mu gihe mwayijanye ku radio novuga ko ntimwasizemo inguvu nyinshi cyane nkuko muri kino gihe kugira indirimbo ifata intuze hit ushobora kubashiramo inguvu cyane ndikoregeza kuvugana cyane cyane ku bino bintu ivy'ama radio basizeho kugira ngo indirimbo ivuze uri mu upcoming utegeruza kuriha. Ndakiye ico gihe ntivyari bwabaho ivyo bihari byari bwabe. Je novuga ati cyane cyane je nakoze umuziki ivyo bintu bitarashobora kugwira cyane. Yesa uriko rageza kuraba rero kuba upcoming cyane kuba arimvye bari ko baravuga ati twe turafise impano reka tuzerekane muri kano kanya hamwe no mu kanya kahise kare warajana ku radio bakaca bayivuza muri kano kanya vuga ati banzurihe itandukaniro ribona hehe na cyane cyane mu buryo bwo kumenyekanisha impano. Itandukanira hano ndabibona nuko kare vyasa n'ivyorohera umuririmbyi kuko ico maze kubona hari abaririmbyi benshi ngaha bafise ingabirano yo kuririmba mugabo babuze aho bobicisha. Kubera yantunze cyane kubera avuga ati jewe ngiye guhiga umu journaliste ni kwa kundi nyene usanga afise yindi liste kacu usanga afise liste y'abantu bafise inoti naho urumva abamaze kugira inoti wowe ntushobora kumucako yatanze inoti uco usanga biriko biragorana cyane. Ego. Yesa reka imbere ko tunabandanya twagiye ku ndirimbo vya kweli verse ya mbere ndakunde zirya vina zirimwe muri verse ya mbere ndashaka kuyiririmba yose Imana. Tini kuva kera nk'ikiropora oje umwana naramukunda kweri je ndicomora ndabimubwira no kuraranyanyira rimwe o kabiri mu mutwe mizika ngira saze ngende kwa miri ndirimbe rimwe acaranshima ujewe naronse promotion ya miri nagiye kwa mbere kuwa kabiri sinakoze nyinshi nakoze zibiri mu ba superstar cangira kabiri mu gatondo niryamiye ku buriri ndavyuka ndiko miguduka mbambiri top 10 hit gize kabiri apele ya respect ya Ismaili oburya nasanze apere ya kabiri hari umwe yanyicira umubiri yabimbwiye arira kuri telefone ambwira bazifume ndagusangaho bigenze gute mbwira neza shamuko ko naherutse kera nakwereka ndagukeneye tuvugane.
byo ndashaka tubonane Vyakwe nkundira uyu munsi tuvugane Vyakwe bibaye ngombwa tubonane ongere kuyu munsi je nawe nkeneye tubane. Yes, ja kuri YouTube wandike Magic Friends yo ndirimbo nihiri cyo kimwe n'indirimbo Burundi uraza kugiye kandi aducungurira kandi kantu nk'akamazi nkananywa amazi nkanye. Yes bro, indirimbo ngiyo Vyakweri nayo ni indirimbo nziza cyane nakunze ndavuga ati indirimbo vraiment imeze neza cyane. Hama tugereje kumviza amajambo avuze mu ndirimbo ni true story cyanye ni nyandiko nyene yawe wagize uko nyene bo ijya urumviriza mudembo yarakwanye amaze kwanye vuga tereka nimanukire mu gisagara urakora indirimbo uja kwa Amira kwemera promotion uko indirimbo zibiri muri top 10 ibi ya kabiri ibintu nk'ivyo. Eske ni true story cyanye wayanditse uko nyene twisunze ku buzima busanzwe ukuntu ibintu bigenda biragenda hajya gufata hit n'ibintu umuntu atamenye ukuntu bigenda. Hari igihe usanga urinjiye muri game mugabo wamara kugerayo bikanka mugabo ugasanga hari umuntu ariyumviriye ugasanga yarafashwe nabi si tuzurabe abantu bakunze kujya hit muri music niba abantu bahuye n'ibibazo byinshi mu muziki. Yes ego mu gihe rero uba ubona ingabirano irikira kududubizamwe ivuga ati jewe shaka kugera bisigura niba shake bagire gute abansi barakora ivyabo mugabo Imana igahezagira. Yes ego iyo ntunze amajambo agivuga no vuga ati Amiri yaguhaye promotion Amiri yaguhaye promotion urakora indirimbo zibiri cambo wa kabiri muri top 10 wa kabiri ni true story cyaye bari kurondera iyo vina ya kabiri ni vina ya kabiri mugabo like nakano gafise nyene kwinjira muri bwa buzima kugira kerekane yuko ibintu bishobora kuba vyanku no munsi mugo ugasanga hari ahantu biza guca n'inzira ni one way nyene bicaho birengana. Yes inyuma y'iyo ndirimbo waratwerezo y'indirimbo imaze amezi 10 bita kwakwanya ndiba bita kwakwanya imaze kuri YouTube amezi 10 nta yindi ndirimbo irayikurikira ikibazo kiri he mbo kwakwanya yarakozwe wanashima kwakwanya hajya yari gusohoka imbere ya Vyakweri mugabo nyene aba timu yiwanje irambuze mbwira ati banzurindire tisiwe wipangira kuko je ndafise team ya Magic Friends ijoje gupanga ibikorwa nk'ubu nk'aka gastire mubona nambaye nkahiba yavuze ati stylist aba yavuze ati we genda wambaye uku hari aba director ba Magic Friends basanzwe badukorera ibikorwa kenshi murakunze kubibona yuko edit nyinshi zikorwa na John Mabu n'abandi nyene basanzwe bajejwe ibindi bikorwa muri team ya Magic Friends nawo nyene nibo baciye bampangira baravuga ati wewe iyi ndirimbo Vyakweri ni hit song rabo kuntu yisohora hama kwakwanya niyo mpamvu ubona ntanagize na promotion ikwiye ndayirondere promotion canke ndayirondere kuntu yoronka power play nuko kwakwanya hajya yari indirimbo nk'inyongera yo kuri Vyakweri yego. Yesa ntunze indirimbo ngiye kwakwanya ari maze amezi 10 kuri YouTube twitegiye indirimbo ryari yikurikira indirimbo sinzi ko mutararonka makuru cover yamaze gusohoka y'indirimbo Nyizere yego Nyizere nayo niyo kwana ni yo ndirimbo navuze yiwanje y'ubwa mbere nzoba nkoze ndumwe none muri ntunze muri Magic Friends abaririmba ni bangahe Magic Friends ubu abo tumaze gukorana ibikorwa nshaka kumenya abaririmba gusa pana abaririmba ni bane ego ariko hamaze indirimbo igomisoka igira menga kane y'ambatari gatatu ariko haboneka wewe cyane abo bandi nabo nta kumenga hari akantu hagashavuka cakaza cyane ikibazo kiri Magic Friends nta shavu dufise nta shavu dushobora kugiriranira kuko turi umuryango umwe kandi nuko nakubwiye yuko no mu bikorwa mba ndiko ndakora tuba turi kumwe baranshigikira kandi si kuvuga ngo nuko ngo tuba twashatse kubigiza inyuma oya ni plan yayo kuba ishatse ni nka kurya sinzi ko murabona nk'ama team yo hanze nk'ama team yeza Maven amaze kubona Maven ashobora gusohora umustar kamubwira ati ririmba kandi inspiration yanje ya mbere ya team yiwanje kenshi ijya mu Jamadonja zarangyohera cyane niwe wiyespira yego. Yes indirimbo rero tuyitege ryari indirimbo Out Soon yarasohotse cover
vuba murabona coming soon izobirika amatariki y'umunsi indirimbo izosokera kuko indirimbo iri mu ruganda aba producer nka John Mabu Lloyd n'abandi bariko barayitunganya kugira izosoka ari indirimbo imeze neza. Indirimbo yitwa gute? Indirimbo yitwa Nyizere. Special thanks kuri iyo ndirimbo Nyizera bushimira. Ego abo nshimira ndashimira abagiye baramfasha guhera muri audio gushika muri video. Nko muri audio ndashoboye kuvuga nk'umuntu yitwa MB Data umugenzi wanje gose yaramfashije muri studio yaraje aramfasha ibikorwa niyo mpamvu ndababwira yuko ntibigiye koroha. Yesa. Okay, mbere ko turangiza n'ikiganiro cy'imbere ko cikira gace kanje kanyuma ndashaka akajambo kamwe ati ntakabazo ntakubajije washaka gushikiriza ukibaze ucukishura. Akabazo no kwibaza ujya kwibaza ikibazo biragoye ati mbega nk'abarundi bashigikira umuziki ndundi indirimbo Nyizere muyiteze gute? Jewe mbaye nkabo novuga ati reka nyarukire kuri channel ya Magic Friends hama mbe ndagira subscribe hama kugira indirimbo izofe gushika ko nabo nyene bayironse. Yesa, imbere ko turangiza n'ikiganiro sinurangije ntageze ka gace abantu bose bakunda. Aho gace yo gashikiriwe bisaba komba ndi sharp nawe uri sharp na gace bita TikTok. TikTok ndakubaza ntabyo kuri guri yumvira uhita wishura. Nurumva ndakuwaje turu afwa turu igare nefu mugase ko ndakubaza ibiharuro na karoro ndaguhaye. Uri tayari? Ya. Aha, twagiye. Ikibazo ca mbere kigira kiti. Ikibazo ca mbere kigira kiti. Ndiramaze miramata. Uracukumira. Ibibazo vyawe ndakeka ko bikaze. Twagiye ikibazo ca mbere kigira kiti. Ego. Nikihe kintu gifise izosi kidafise umutwe? Irigi. Vyakweri. Vyakweri irigi rafise izosi. Ego. None ijya nko kibiri ndani nazo se. Abazana mwandike muri comment. Ijya nko kibiri ndani. Rijya zosi je ndakeka ko riva kuri kijya kintu cinyuma. Ikibazo ca kabiri basi nigeze kubaza nimba wowe ukunda kunkurikirana ico kibazo uraza kugitora. Ikibazo ca kabiri kigira kiti nibihe bintu ufata 10 ukongera ko bitatu ugatora kimwe. Canke ni ryari ufata 10 ukongera ko gatatu ugatora rimwe. 10 ushizeho gatatu gatora rimwe. Cyo kirana ni muge cyambere nakirashi. Nacho watoye ni wapimye. None gashaje cyo kintu kigira inzozi. Kitagira amaguru. Kitagira umutwe. Nabuze kidafise umutwe gusa gifise izosi nikigira umutwe. Gifise izosi kitagira umutwe. Cyo kintu umva cyo bagute. Okay, ikibazo basi cyanyuma basi coroshe. Namana kibaje inshuro nyinshi. Namana kibaje inshuro nyinshi kica curaza kugitora. Imbere y'imbati hari imbati, n'inyuma y'imbati hari imbati, dufise imbati zingahe? Imbere y'imbati hari imbati, n'inyuma y'imbati hari imbati. Dufise imbati zitatu. Nanchuti nkawe watugwivana ngo cyangwa kare kaya jiro kore imbere ya kamera nitwa Manoti Promoter Maître de Cérémonie Manoti to Promoter Maître Cérémonie tuzo kwigana inoti azofungwa komi the VIP bene de camera ni Dragon photographe mu musanzwe mubizi nari kumena Chris GN nabaje ibibazo bigiye bitandukanye ikibazo ibibazo nabaje byose nta kimwe yatoye ariko ngiye kudishira muri kano kanya abazankurikirana bibiri muri byo narimaze kubibaza. Ikibazo cha mbere navuze ni kihe kintu gifise izosi kidafise umutwe. Kintu gifise izosi kidafise umutwe ni shati irafise ahantu bita kwizosi ariko nta ku mutwe igira. Ikindi kibazo nabaje navuze nti imbere y'imbati hari imbati inyuma y'imbati hari imbati vyakweri imbere y'imbati hari imbati inyuma y'imbati hari imbati dufise imbati zibiri. Ikibazo gira katatu nakubaje gute ni kihe kintu kigize gute nibihe bintu ufata 10 nibihe bintu ufata 10 ushira ko bitatu ugatora kimwe amezi 10 ushize ko amezi 3 utora mu kwa mbere ndakura trape basi ndakura trape uritere kubaza ikindi basi gwira trape reka ndakubaza gwira trape basi ndakubaza gwira trape canke utora mu 13 ikibazo basi ndakura trape yego Jamari ni papa wa Didi ariko Didi si umuhungu wa Jamari bishoboka gute? Jamari nuwaretse oya Jamari niwe yivyariye Didi Jamari we nyene ubwiwe niwe yivyariye Didi ni papa wa Didi ariko Didi nabwo ari umuhungu wa Jamari bishoboka gute? Cyo kibazo kirimo muhemu yera
Jean-Marie ni papa wa Didi ariko Didi si umuhungu wa Jean-Marie bishoboka gute? Birashoboka cyane kubera ko Didi si umuhungu wa Jean-Marie ahubwo ni umukobwa wa Jean-Marie. Nta nshuti nkamwe mugira amanota n'amanoti hasta la vista.